Miriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV mboneshakure yabemereye kuja bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Twabemereye ko tugiye kubaha amakuru yose avugwa mu gihugu c'u Burundi, amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, amakuru avugwa muri politike, inkuru ziba zaranyegejwe ndetse n'amabanga abakomeye cane mu butegetsi ndetse n'ibindi abanyagihugu bato bato batabwirwa. Turagarutse kuri rino genekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Kwigenekerezo nk'iri ryo mu mwaka w'ibihumbi 2020 no kuvuga nyene igenekerezo rya munani igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2000 nibwo Petero Nkurunziza yasandavye umutima wiwe ugahagarara giturumbuka. Umutima w'umukuru w'igihugu wahagaze mu gihe Perezida Ndayishimiye yari yatowe kurongora igihugu c'u Burundi asubiriye Petero Nkurunziza, ariko yaratararahirira kurongora igihugu. Petero Nkurunziza abarapfuye. Urupfu rwabaye igiturumbuka rugatangaza kandi rukababaza abarundi batari bake, ariko benshi ntabwo babwiwe cahitanye umutima, cahitanye umukuru w'igihugu kikamuhagarika umutima nk'uko ubutegetsi bwabitangaje. Hari amabanga rero akomeye cane ubutegetsi bwanyegeje, ariko nanone hari amwe mu makuru yamaze kuja ahabona. Kuri uno munsi bibutse Petero Nkurunziza abasenidedefdd bita imboneza yamaho. Perezida Nkurunziza yoba yarishwe n'iki? Kwigenekerezo ry'icenda mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2020 hafi isaha 10 z'umuhingamo, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yasomye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yarayapfuye mu bitaro Hôpital du Cinquantenaire natwe turashoboye vy'Ikarusi. Ku kijanye n'icisho mukuru w'igihugu, Prosper Ntahorwamiye yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza, aranaganiriza abantu, hanyuma ku wa mbere umutima urahagarara giturumbuka. Yaravuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera biranka. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo vyinshi mu Barundi. Perezida Nkurunziza yaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara. None wa Perezida Nkurunziza wahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yarakiri muto, afise imyaka 55, yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Urupfu giturumbuka rwaje gute? Ico ni ikibazo gihambaye cane abarundi bose bibaza, aho hanavuzwe amakuru atandukanye. Mu mwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe igihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu batutsi bari bamwegereye cane, chefu adjoint du protocole d'etat, chefu de l'intendance du président. Ivyo bihuha vyahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubwiwe yasavye ko boreka kwambika ibara abizigirwa ba Perezida Nkurunziza. Yavuze ko abo bariko barabesherwa ari bo nyabuna bamuryamye ko mu bihe bikomeye. Urupfu rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru vya Kenya vyamenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje babasanze bafise coronavirus COVID-19. Ivyo vyatumye benshi bibaza ko na Perezida Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere c'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza yapfuye inyuma y'imisi 19 hatowe umusubirizi wiwe Evariste Ndayishimiye yari asigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora, Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme canke imboneza y'amaho mu Kirundi. Iryo tegeko ryamuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mw'ibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye vy'igihugu yogumye abazwa imbere yuko bifatwamwo ingingo
muri vyo hakaba harimwo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza akaba yari yategetse Evariste Ndayishimiye abantu hategerezwa kugena mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cane na Nkurunziza. None Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Uburozi canke coronavirusi? Ninde yungukiye mu rupfu rwiwe? Hano ndabasangiza intahe nahawe n'abantu batandukanye kubera imvo z'umutekano. Hariho abo ntaza kuvuga amazina. Intahe y'umugenzi wiwe: Nkurunziza yaransezeye. Umwe mu banyandikiye bakomeye bari begereye cane umukuru w'igihugu yambwiye ati: ku munsi wa mbere genekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020, Perezida Nkurunziza yarantumyeko. Naramwitavye. Nshitse hariho icantangaje, ntiyanguye mu nda nk'uko yahora abikora. No mu kwicara yagiye kure yanje buke buke. Sinamukozeko. Yambwiye amajambo atangaje cane. Yambwiye ko ampamagaye kugira anshimire ivyo namufashije. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemo. Hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira ko igihe kinini. Mu bisanzwe Perezida Nkurunziza yarasigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ivyo kunsezera byo nari nibajije ko tutazosubira kubonana ari kiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko vyagenze. Ntitwigeze dusubira kubonana. Umuntu wimwe gusa yarapfuye. Iyo ndavyiyumviriye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Umenga kwisi umuganga w'Ikarusi nawe hari ubutumwa yaduhaye. Yavuze ati: ibipimo vyerekana ko afise coronavirusi ku rugero runini, ariko twarabonye n'ikindi kintu tutatahuye icarico. Naraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umwe ni umuganga wahamagawe gutabara Nkurunziza hejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yaragwaye coronavirusi mu gihugu ca kure. Yagize ati: jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirusi. Jewe naragwariye coronavirusi mu gihugu ca kure, ariko gifise uburyo bikwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo co guhema, bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateri. Ico banyambitse cari gifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika, nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara respirateri waca umererwa neza mu mubiri, ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana genekerezo ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu, ariko cari gifise akagozi kagufi cane. Aho kuwa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, acarambura kimwe mu kimufasha guhema, agenda mu cumba karimwo tuwarete. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba agwariyemwo, bagiye bumva urwamo ngo gi, umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kirya cuma kigufasha guhema, mu minota idashika n'3 oxygene iraguheramwo yose, iheze uca ucikana ubwo nyene. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashika aho yaguye, yari yamaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho batumako vyihuse umuganga w'umuhinga i Bujumbura, banamuha indege ya kajugujugu imujana Ikarusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati: mushikiranganje, ko wewe uri umuganga ntubona ko umuntu yacikanye kera? Mushaka
mushaka mu muvunagure ngo muriko muramufasha. Aho hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Jewe ndemeza ko yishwe na coronavirusi, ibindi sivyo. Iyo ni intahe y'umwe mu baganga. Umwe mu bahinga bakora mu byo gupima ingwara laboratoire ku bitaro vy'i Karusi yagize ati: twebwe baraduhishije umugwayi uwo ari we. Ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajejwe umutekano benshi, byari ibintu bidasanzwe. Ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru, ntitwashoboye kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzaniye ibipimo vy'uwo murwayi ngo tubisuzume. Vy'ukuri coronavirusi yaraboneka ko ari nyinshi. Ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimwo ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kindi cari muri ayo maraso. Ikindi cadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato. Ariko vyo ntaco ndabizi ko kuko sinakibonye jewe. Nkurunziza yapfuye. Inkuru ivuga urupfu rwa Nkurunziza nayironse isaha 8 aho kuwa mbere igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020. Niyo nkuru natinye kwandika kuri runo rubuga. Wayimpaye yari uwukorana na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ku mugoroba nahawe ubutumwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu, nawe nyene yambwiye ko bo bamaze no kuva i Karusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bagenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD yampaye ubutumwa bukeye mu gatondo ka kare ati: n'ikiziga ciwe caraye muri morgue. Nkurunziza ntakiri muzima. Izo nkuru zari zitangaje kubera ubutegetsi bwo bwaguma buhakana ku mbuga ngurukana bumenyi cari igipfungu. Bukeye umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yaravyubahutse kuvyandika, ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Hafi isaha 10 z'umuhingamo niho Prosper Ntahorwamiye yahava agatangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Intahe y'umwe mu nzego zijejwe umutekano yavuze ati: urupfu rwa Perezida Nkurunziza rufise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe, cazira ko habura n'umwe hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abo ni nka Koloneli Ndundi yarajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu, hari na Majoro Noeli Banyeza ko yarajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Cantangaje n'ingene urya wa gatandatu, igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2020, Perezida Nkurunziza yari Ngozi, bose bakaba bari Bujumbura. Hari inyifato bagize zitangaje uwo munsi. Sinipfuza ko uzozivuga ubu vuba, ariko ni vyiza ko ubimenya. Nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, abazoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bazirejwe kumucungera hagati ya magenekerezo ya gatandatu n'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020. Byaraboneka ko bamuhevye kandi ko hari ikintu bari bazi. Kubw'imvo z'umutekano w'abatanze inkuru, hari ivyo ntashimye kwandika hano. Hazobaho igihe ciza co kubivuga. Generale Niyombare: twebwe twari twipfurije Nkurunziza ko ava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro. Abandi bo bamwihishije ko bamutegurira urupfu. Aya majambo nayaganiriwe na nyeneyo. Generale Godefroid Niyombare aremeza ko yafata Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe kandi yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene. Aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. Generale Niyombare yibutse ko bakiva mu ishamba yabaye muhira kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cane. Avuga ko urwo rukundo ari rwo rwamutumye kuvugisha ukuri
naho yari azi inkurikizi zabyo. aho ahanuriye aho ahanuriye Nkurunziza, General Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza kuwa 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015, General Niyombare avuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yari asigaranye bwo gukingira Uburundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi wiwe Petero Nkurunziza. Yagize ati, twari twifuza ko habaho amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwahoze arongoye Uburundi. Ivyakurikiye mwarabibonye. Abandi bo bahisemwo kwiyorobeka, biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda, baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? None barya bajenero bose sibo bari bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyo 2014? Barya bose ntibari bashigikiye ko abandanya ikiringo ca gatatu, ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuri aba General Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise yemeza ko icambere General Niyombare yabwiye intumwa z'abagenerale bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Ati, ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Aya majambo ya General Niyombare asa nayo Gaston Sindimwo yari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza yaraye atangaje mu kiganiro yahaye Umukubito TV. Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo ca 2015 cari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'abasenidefdd bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije iryo kete ry'abajenero ba CNDD-FDD ryo muri Munyonyo mwaka 2014. Ariko Sindimwo ntavuga icishe Perezida Nkurunziza, we yavuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye, hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Bob Rugurika ati, Nkurunziza yishwe n'isumo yahawe n'abamwegereye. Iyi si nkuru yibanga kuko umuyobozi wa RPA yabivuze ku murango muri Munyonyo mu mwaka 2023. Bob Rugurika yaremeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu, yaravuze ko afise ivyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyahengeshanije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ari ryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa General Bunyoni iyo hageze kuburanisha General Guillaume Bunyoni ku caha co kugerageza kugandagura Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangente. Intahe y'umupfumu Emmanuel Nikazohera. Hari ibanga rikomeye riri mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni, na cane cane mu gihe aburanywa mu mwiherero. Ubuherutse General Bunyoni yarasabye kuburana ku mugaragaro kugira abarundi bose bamenye ukuri, ariko sentare yaravyanse. Narivuganiye n'ufise ibanga ry'uyu mupfumu kandi ndamaze kuvyandika kenshi. Sinkekeranya ko bimwe mu vyo mfise na sentare itabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Nikazohera batazira Muhuzi kugira yice Perezida Ndayishimiye akoresheje uburozi. Ariko sentare ntiyemera gushira habona ukungena umupfumu wo muri komine Butaganzwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira habona imigenderanire yoba iriho hagati ya Emmanuel Nikazohera na Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira ahabona impamvu General Bunyoni yemeye ko Emmanuel Nikazohera ashobora gushikira Perezida Ndayishimiye. Amakuru dufise yemeza ko Emmanuel Nikazohera yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene yemeza ko ubwo burozi bwavuye muri Tanzania. Umupfumu Emmanuel Nikazohera yoba yaribesheye kugira hafatwe Bunyoni, ntaco ndabiziko. Yamara nguma nibaza impamvu sentare itigeze yumviriza uyu mupfumu. Nibaza impamvu umuntu yiyemerera ko yari kwica Perezida Ndayishimiye
akanemera ko afise uruhara mu rupfu rwa perezida Nkurunziza wenyene adakurikiranwa. Ninde yungukiye mu rupfu rwa perezida Nkurunziza vy'ukuri? Iki nico kibazo cama kibazwa mu matohoza y'ivyaha bikomeye. Nimba Nkurunziza yarishwe, ninde yashobora kubironkeramwo inyungu? Hariho imirwi myinshi yari nka perezida Nkurunziza, haba mu bo bahoze bagendana muri CNDD-FDD, haba no mu bamurwanya. Abo bose bari bashobora kwipfuza ko apfa, ariko yapfuye ubutegetsi yapfuye ubutegetsi bwiwe busa n'ubuheze. Yapfuye ubutegetsi bwiwe busa n'ubuheze, yapfuye hamaze gutorwa umusubirizi wiwe. Uyu musubirizi ntiyari yorohewe na gatoya. Perezida Nkurunziza yasa n'ugiye atagiye. Nk'imboneza y'amaho, perezida Nkurunziza yarafise ububasha atawundi mu bahoze batwara Burundi yigeze agira. Mu kwezi kw'indwi ho yohawe ububasha bwo gushikiriza ijambo abarundi bose inyuma y'irivurwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza ukwikukira. Hari ibisata perezida Nkurunziza yogumye abazwa imbere yuko hafatwa ingingo, aho ni mu gisata cyo gucukura ubutare. Ivyo bimeze gutyo mu gihe mu ngingo za mbere perezida Ndayishimiye yashitse afata habayemwo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare perezida Nkurunziza yari yarasinye. Perezida Nkurunziza yagiye aboshe perezida Ndayishimiye mu kumutegeka abo azogena mu mabanga ahambaye y'igihugu. Nkurunziza yaramubwiye abashikiranganje adashobora gukura: Domitien Ndihokubwayo, Deogide Rurema, Tade Ndikumana, Aimé Laurentine Kanyana. Akaba yaranabwiye ko ategerezwa ngo kugumiza Generale Nizigama mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef du cabinet civil. Generale Niyombare mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, Emmanuel Sinzohagera mu burongozi bw'inama nkenguzamateka, na Gerard Ndabirabe mu burongozi bw'inama nshingamateka. Ingingo zihambaye Nkurunziza yategetse Ndayishimiye zijanye n'uburongozi bwa leta n'umugambwe be n'umusubirizi wa Ndayishimiye. Nkurunziza yategetse ko Generale Bunyoni azoba umushikiranganje wa mbere, nayo Reveriyano Ndikuriyo bakamuha umugambwe. Hagati aho perezida Nkurunziza niwe yari kuguma arongoye inama y'inararibonye, Conseil de Sage ya CNDD-FDD. Uwo mwumvikano wavuga ko Reveriyano Ndikuriyo azorongora CNDD-FDD imyaka 5, bakamwongera ibiri kugira ngo atoze perezida Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma Generale Alain Guillaume Bunyoni niwe yarongoye CNDD-FDD imyaka 5, bakamwongera ibiri imbere, bakaca ngo bamutangaza nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2034. Waduhaye intahe y'ibanga yatubwiye ko perezida Ndayishimiye yasinyishwe bino bintu imbere y'ivyabona 6 bifise ipete rya generale. Aya masezerano nka yose perezida Ndayishimiye ariko arayasambura gahoro gahoro. Muri leta nta mushikiranganje n'umwe wa Nkurunziza asigaye. Indoto yo kuzosubirirwa na Generale Bunyoni itera iba umuzi w'ibuye. Umugambwe yarawufatiye. Reveriyano Ndikuriyo afise ububasha buke cane ku mugambwe kubera amategeko yahinduwe. Ndayishimiye arashobora gukura Ndikuriyo aho ashakiye hose. Prime Niyongabo aracari mu mabanga, ariko mu minsi iheze yarahatswe gukurwa. Vyinshi mu vyo Nkurunziza yari ahagaze ko vyarafuswe. None ninde yungukiye mu rupfu rwa perezida Nkurunziza? Nkurunziza yishwe na coronavirus, yishwe n'uburozi, canke vyose vyamuhuriyeko? Kazoza katubikiye amabanga menshi, ariko ikiboneka co nuko nkuko Gaston Sindimwo yarayabivuze, hari impande zibiri zagwanye mu bihangange vy'abajenerali CNDD-FDD. Uruhande rwa Nkurunziza, Nshimirimana na Bunyoni rwagwanye n'abandi bari bafise inyota yo gushika mu mabanga ahambaye y'igihugu. Urwa Nkurunziza kugeza ubu ruboneka ko rwaneshejwe. General Evariste Ndayishimiye
niwe yahavuye aza ku isonga rw'abatsinze, ariko nawe uruhande rwiwe rwaramaze kwicamwo imirwi mishasha, ntawuzi iyo bizoherera. Intwaro ya Nkurunziza yishe benshi, ntihigera havugwa ukuri, n'urupfu rwiwe niko rumeze. Kugeza ubu abarundi bazi ko umutima wiwe wahagaze gusa. Pacifique Ninazwe kuwa 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024.